Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mweba nkwanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimboneshakure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi abateguriye amakuru atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi niyo tugira ngo tubashikirize mu mugoroba wifuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone akanika karyo keza ko gubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo mutebye rero amakuru yacu tatangurire mu ntara ya Kirungo aho abacamanza bashashe mu rubanza rwa Ndayishimiye bahagaritswe mu kazi mu kiringo c'amezi abiri Mushiranganje w'ubutungane Domine Banyanyibona yahaye igihano cyo guhagarikwa amezi abiri abacamanza batatu bo muri sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo basashe mu rubanza rw'umunyeshuri Ndayishimiye ibyo bihano byatangajwe kuri uyu w'Imana bivuye mu rugendo rwagizwe n'uwo mushiranganje kugira ngo akurikirane urubanza rw'uwo munyeshuri wo kuri wese mugendo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo urwo rubanza rwaranzwe n'utunenge n'agasamazi k'abacamanza byashikirijwe n'umupfasoni Banyanyimbona kuva kwa kabiri uheze mukuru w'igihugu Ndayishimiye yari yashikirije ko abo bacamanza botanga imihoho akavuga ko ibintu bakoze muri akamaramaza ko batari bakwiye kuba akiri abacamanza ngaha mu gihugu c'u Burundi kahubwo bagakwiye guheba iyo mirimo bakora bakajya gushaka ikindi bakora kuko nyine babona ko ibintu bakoze ari ibintu bibabaje cyane ariko Domine Banyanyibona we akabona ko ari agasamazi gatoya kabayeho ko atakibazo gikomeye cyabayeho aho bamwe n'abandi babona ko Domine Banyanyibona ndetse na Perezida Ndayishimiye batabona ikibazo cyo kimwe inyuma y'urugendo rwakozwe kuri uyu wa kane n'umushiranganje ajejwe ubutungane bose bari barindiriyanye gishika ingingo umukenyezi yari gufata yahagarikwa amezi abiri kuri abo bacamanza abacamanza ni Bonwe Ntisumbwa Jean Pierre Sikubwayo na Joel Nibizi abo bacamanza nibo bashashe mu rubanza rwo ku wa 12 mu kakaro oho sentare yafata ingingo yo gupfunga umwaka Ndayishimiye yagirijwe kumena amabanga y'akazi byababaje abarundi batari bake bakabona ko ibintu biriko birabera mu butungane bw'u Burundi ari akamaramaza kandi ari ibintu biteye isoni cyane kubona umunyeshuri yagiye kwitura inzego zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi ko umuyobozi w'ishuri Oscar Nemeyimana ashaka kumushurashuza ariko aho kugira ngo bakurikirane Oscar Nemeyimana bakabandanya gupfunga Ndayishimiye bamwagiriza ko yakoze icaha cyo kumena amabanga y'akazi ibintu by'akamaramaza ngaha mu gihugu c'u Burundi aho umunyeshuri ashinjwa icyaha cyo kumena amabanga y'akazi kandi atakazi agira iyo ngingo yatangajwe ku rubuga rwa Twitter n'umushiranganje kuri uyu w'Imana ko abo bacamanza baciye urwo rubanza bahagaritswe mu kiringo c'amezi abiri abacamanza basamara umushiranganje w'ubutungane Domine Banyanyimbona yamenyesheje ko habaye ikoshi ryakozwe n'abacamanza bo muri sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo mu rubanza rw'umunyeshuri Ndayishimiye kuri ese kominare Mugendo uwo munyeshuri yari yagirijwe ku wa 12 mu kakaro kumena amabanga y'akazi muri dosiye y'ubusuma bw'ibibazo byo kwishuri abashashe muri urwo rubanza bari birengagije ariko dosiye ikomeye ijanye no kugerageza gusambanya umwigeme byakorewe uwo munyeshuri n'umuyobozi w'iryo shuri Oscar Nemeyimana dosiye ya Ndayishimiye ibandanya inebagurwa kuri uyu wa kane Domine Banyanyibona umushiranganje w'ubutungane w'u Burundi yaragendeye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo kugira ngo yirabire uko urwo rubanza rwifashe inama yatanguye isaha 3 z'igitondo imara amasaha 4 niko umwe mu bacamanza amenyesheje idosiye imwe niyo yari ku rutonde rw'ibyigwa dosiye y'umunyeshuri Ndayishimiye nyuma y'inama yabaye mu mwiherero umushiranganje yatagaje ko iyo dosiye yakoranywe ugusamara no kwihenda cyane itegerezwa gukurikiranwa hakoreshejwe ubwitonzi bwinshi niko byamenyeshejwe n'umushiranganje Banyanyibona Domine umushiranganje abarundi babona ko atakintu na kimwe yigeze amara
ngaha mu gihugu c'u Burundi, ahubwo abandanya gupfukira abakora ibyaha bikomakomeye cane, aho noneho yabyunyuye avuga ko kugira ngo bace urubanza rwa Christella Ndayishimiye habaye agasamazi, ibyateye abarundi batari bakeya ishavu, bakabona ko umushikiranganji ataco amaze ngaha mu gihugu c'u Burundi, nawe yari akwiye gukurwa nka Sylvestre Nyandwi, kuko nawe nta kintu na kimwe abanyagihugu babona ariko aramara ngaha mu butungane bw'igihugu c'u Burundi. Mu itangazo ryiwe ryatomoye ko yamenye ibintu bishasha muri iyo dosiye, nk'uko iyo dosiye yari yatanguye mu kwezi kwa Ntwarante guheze kandi ko yari igizwe n'imanza zibiri. Yamenyesheje ko yahaye impanuro abo bacamanza kandi ko yabahamagariye kwirinda agasamazi mu madosiye akomeye nk'ayo. Inyuma y'inama, umushikiranganji yamenyesheje ko habaye ukugerageza gusambanya umunyeshuri bikozwe n'umuyobozi wa ES Communal Mugendo, Oscar Nemeyimana. Urundi rubanza rwadutse mu kwezi kw'indwi ni urujanye n'ubusuma bw'ibibazo bivugwamwo umunyeshuri Christella Ndayishimiye. Amasoko yaho mu Kirundo avuga ko umunyeshuri yumvirijwe imbere y'umushikiranganji w'ubutungane ari kumwe n'umushingwamanza wiwe. Ku munsi wa kabiri uheze, umukuru w'igihugu Ndayishimiye yari yamenyesheje ko yipfuza ko abo bacamanza batanga imihoho, kuko yabona ko nyine bishe ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi, akabona ko ingingo yo gupfunga umunyeshuri Christella Ndayishimiye ari ingingo y'akamaramaza kandi ari ingingo iteye isoni cane kubona abo bacamanza barize amategeko ariko bakavuga ko umunyeshuri yamenye amabanga y'akazi, kandi bizwi ko nyine ata munyeshuri agira akazi, kandi nyine murabizi ko umunyeshuri iyo yibye ikibazo ahanishwa kuba yakurwaho ayo manota y'ico kibazo, ariko abo bacamanza bo bafashe ingingo ihambaye kumupfunga ku buryo bari bamuciriye umunyororo w'umwaka wose. Iyo Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi agateka kazina muntu batamutabariza hakiri kare, ibintu biba byarayangaye. Ubu Christella Ndayishimiye abapfunzwe, mu gihe Oscar Nemeyimana washaka kumushurashuza we ariko aridegembya, ariko ubutegetsi bukaba nta kintu na kimwe bwigeze bubukoraho ngaho mu Kirundo. Bikagaragara ko abategetsi batandukanye bo mu ntara ya Kirundo bose bashatse kuguma kuri Oscar Nemeyimana washatse gushurashuza umunyeshuri, bagahitamo kurenganya inzirakarengane Christella Ndayishimiye. Umucamanza ntategerezwa na rimwe kwitwara nk'umucangero. Nimba mudashobora gukora ico mujejwe, nimutange imihoho. Mu kibanza cabo ntatanga imihoho. Niko byashimangiwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye imbere y'isinzi ry'abantu mu ntara ya Karusi hagati hashira ubuseruko. Mu rugendo yari yagize mu ntumbero yo kumviriza ibibazo by'abanyagihugu. Mwibaze, umwigisha yasambanije umunyeshuri bagahana wasambanijwe, niko yahejeje avuga ko byamuteye agashavu gakomeye cyane kubona abacamanza nk'abo bacira ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibyamuteye agahinda gakomeye cyane. Tuvuye ngaho kuri iyo nkuru imaze iminsi ivuga cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru iri kuvugwa muri Bugendana, aho imyaka 27 inyuma y'ibara ryaguye nta butungane buraba ku batutsi 648 bagandaguriwe mu ikambi yabateshejwe izabo. Hibukwa imyaka 27 iheze habaye ubwicanyi bwahitanye abatutsi 648 mu ikambi y'impunzi ya Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Imiryango yabo iracasaba butungane. Mu misa yo kubibuka, umupadiri yateye ibyatsi ubwo bunyamaswa bwakozwe. Hari mu ijoro rya 20 rishira wa 21 mu mwaka w'1996, aho abatutsi bashika 648 bo mu ikambi y'abateshejwe izabo ya Bugendana bagandagurwa ku bunyamaswa. Ubwo abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi, uburere bwa Bugendana, Mutaho mu ntara ya Gitega na Gihogazi mu ntara ya Karusi bwagenzurwa n'abaroberi ba FTD, umurwi wahavuye uba umugambwe CNDD FTD. Mu nsiguro ziwe ku gisata ca Bugendana, Padiri Ruhirubusa yateye ibyatsi ubwo bwicanyi bwahitanye inzirakarengane. Yasabye mbere ko hoba ukubahiriza agateka kazina muntu, ubutungane budahengamya, urukundo, kubahana no gusubiriza hamwe, nibyo nyine yasabye. Mu ijambo ryiwe Ntirampeba arongoye iyo kambi abateshejwe izabo ya Bugendana yagarutse ku magorwa abatutsi babonye muri ico kibanza. Yanavuze kandi ko izo mpunzi zibayeho mu bukene zitagira igifasha. Yababajwe kandi nuko umurwi severi utaje muri ibyo birori.
ruhande rwabo Pascal Ntahonkuriye na Profeseri Niyonkuru umwe arongoye ishirahamwe ry'abacitse ku icumu mu bwicanyi bw'ibugendana uwundi akaba arongoye ishirahamwe aka Genocide Sirimoso biyamirije ukuntu abo bantu 680 bishwe bazira uko bavutse ari abatutsi. Barabazwa n'ukuntu umurwi severi uhengamye kandi udakora neza, bagasaba ko hojamwo abanyamahanga batagira aho begamiye. Ntahonkuriye na Niyonkuru basabye kandi ko hoshirwa ko sentare idasanzwe ikurikirana amabi yakozwe mu ntambara yabaye mu Burundi. Pascal Ntahonkuriye na Niyonkuru batabaza bafatiye ku mvugo zicanishamwo zikwiragizwa cane zifatiye ku bwoko no kuri politike muri iyi minsi. Basabye kandi ko ukuri komenyekana kuri ubwo bwicanyi maze ababikoze bagashengezwa imbere y'ubutungane. Umunyamabanga nshingwabikorwa Ntahegahezwa umusitanteri wa komine Bugendana Ntakarutimana nawe yarahumurije abo bateshejwe izabo, akaba yamenyesheje ko bazoshirwa mu migambi y'iterambere. Asaba abo bateshejwe izabo kuja kuba mu kigwati c'amahoro kiriko kirubakwa ku mutumba Kayire wa komine Bugendana kugira ngo bashobore nabo kuronka ibyo leta ironsa abandi kuko nyine barahuye n'ibibazo bikomeye cane. Ingaha duce dusozerera amakuru kabateguriye, wifuza kuzajya mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko rishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.